era banimugire guca kugira tubasinde abantu batwanga. My name is Badman Rasta, all the way from Burundi, Bujumbura. Aha, ni sanamu ya Kiriku yatanguye gufatirwa ishusho ngo rikoreshwe mu muziki. N'abantu natanguriye gukorera indirimbo bitwa Somanamu, nibwo bwa mbere nari mfashwe amasanamu nayikorenga. Niho urugendo rwanje rw'umuziki novuga ko rwatanguriye mu bintu bijanye no gufatwa amasanamu. Je narahindutse kubera kiriya gihe niho nari nkibitangura, sinari nzi ngo bifata gute kuri kamera. Niho nari ngisohora indirimbo yanje ya mbere nk'iki Bujumbura. Rero nakoze izindi ndirimbo nyinshi, akoreye n'izindi i Buraya, natanguriye ngaha mu Yarara. Ko biri kose iyindi shusho indirimbo na arimse kugenda gukora concert mu gihugu cy'u Swiss, anagiriye ibakwe ndatumirwa ko na ambassade y'u Burundi muri Swiss. Rero numva ni ikintu kidasanzwe kubera ko nsanzwe nkunda igihugu kiranyizera. Ryari rya mbere, yari safari numva umengo nisanzwe mu rugendo rwanje rw'ubuzima n'urugendo rwanje rw'umuziki, kubera kumva igihugu kigukenera ngo dufashanye. Numva ari ibintu bidasanzwe, niko gucangira icyumviro cy'uko nokora indirimbo nanje nkazoprofita hariya. Ndagenda muri studio, iyo muri studio sinzi ukuntu byagenze, ariko habonetse icyumviro cy'indirimbo ibaza ati ahani ego none ahani avyakiriye nk'igitangaza. Ariko kandi nta nuko bitangaje kubera ndi mu bantu bemera ko ku isi ibintu byose bishoboka. Subira inyuma, gutera imbere, byose biri mu bintu bishoboka. Ariko by'ukuri sinari niteze yuko buri muntu wese azoyumva yiyumva. Nari nzi ko ari indirimbo nakoze cyane mfatiye kuri jewe, ariko byarantangaje kumva umuntu wese iyo ndirimbo ayumvishije nawe aca yiyumva. Navyakiriye nk'ikintu kidasanzwe mu rugendo rwanje rw'umuziki. Ni ikintu kintera intege kandi ni ikintu cerekana ishusho ryiza ku muziki w'u Burundi, kubera ko biri kose n'abantu batumye izi kwiza kandi benshi n'abarundi. Rero novuga ko ni ikintu giha icyizere cyiza umuziki w'u Burundi n'umuziki wa Kiriku, umuziki w'u Burundi muri rusange. Ntiharanira gutera imbere, gukora ivyoneza imbere, bigateza imbere n'umuryango, bigateza imbere n'igihugu. Rero naraciye ku biti no ku mabuye uko biri kose. Aho ndi uno munsi siho nari ndi ejo, nubwo nyene ntarashika aho nshaka gushika. Nibaza ko umuntu kugira agaragaza ikintu ashoboye, ugaruka rukwiye kumenya ko bidasaba imyaka, bisaba kwitahura no kumva yuko muri wowe hari ikintu ushoboye ata undi muntu agishoboye. Kubera ko jewe ni jewe, wowe ni wewe, uriya n'uriya, na mama wawe n'aba wewe. Rero ko biri kose wewe urafise ikintu muri wowe ushobora kwereka isi, kandi ugira ukigaragaze ntibisaba ngo nukuri uri umuntu mukuru. Bari n'abantu bakuru bakora ibintu by'abana. Nkuko rero ugwaruka nagwo kumva ko rushobora gukora ibintu by'abantu bakuru naho ari ugwaruka. None ahani discipline, kubaha. Cyagate tunovuga no gukora cyane, hama no kwizera, kubera ko Imana nivyo dusaba ko dukora, hama Imana igahezagira. Gukora cyane, hama umuntu akagira discipline,
no kwitahura umuntu akamenya ashaka gushika, ariko ivyo ukora byose ukitwaza Imana kubera Imana niyihezagira. Nshimira Imana kubera Imana niyo yaremye abantu bamfasha, niyo yaremye abantu bose batumye ngera ngaha ngeze, kandi nkashimira n'umuntu mwiza mu buzima bwanje uwo ari we wese yagize icyo atererera mu rugendo rw'ubuzima bwanje, ni uwo gushimirwa. Ndi mu bantu bafashijwe n'abantu benshi, sino bashima bose, ariko umuntu wese yagize icyo anterera kugira ngo ngere ngaha Imana imuhezagire. Ariko kandi ndashimira n'abanzi kubera nibo batuma mbona agaciro k'abakunzi, kandi nibo batuma numva yuko ngiye gukora cyane kurusha. Bo rero n'umuririmbyi abafise ukuntu abona ibintu kuri ruriya ruhande navyanditse nk'umufana, niko nabibonye. Ntabwo kari agakino natanze komantere nka Niyonkuru Yusufu Akbar. Bariya ndirimbo ngira biragoye kuyihagarika kweli, ko ndabibona kweli, kandi biragoye kabisa. Uriya mukobwa aba mu gihugu cyo muri Swiss, twarahuriye ahantu mu kabari ndiko ndapanga gukora iriya ndirimbo, ciye ku mugenzi wanje yitwa Diamel, Imana imuhezagire. Twigiye mu kabari guhura n'umuntu azoturna, turasanga uriya mukobwa nawe yasohokeye, arakunda vibe, arakunda kaca yanje, turamubwira ko dufite tournage, aremera kudushigikira, aratubwira azoza, ariko ntitwavyize ko bukeye yaratubajije gahunda araza. Yari top sana, yaratumye ibintu biryoha sana. No muri tournage mbonye mfise kiriya cana nabaye motive sana, kubera ko ibintu byari bicana intege kugira nkora ari amasanamu byari byinshi gushutinga i Buraya, ariko mbonye icana nka kiriya bana byara motive vyatari. Icyambere cyo bakorera ku mwanya cyane, kandi biragoye kuronka umuntu agwa service nk'uko kwa kino ushobora gukora amasanamu ugasanga ari umugenzi wawe yaje kugushigikira akaba nk'umufigira. Hariya biragoye, ababikora nk'akazi urondera gusaba amafaranga kandi bagakoresha umwanya cyane. Biragoye cyane. Sabwira bihangane kubera ko abarundi kazi bose ndabafata nka bashiki banje jewe. Ego. Iriya ndirimbo rero nkiririmba numva umengo nyene ndiko ndivuga, nanje sinari nayitahuye. Nagiye kuyitahura imaze gusohoka, maze kubona abantu bayikunze, natahuye yuko kumbe buri muntu wese ngaha kwisi uyu munsi arashima. Umuntu wese n'umukozi wo mu nzu, umutaxivero, uyu munsi yumva ari ahantu kure cyane kurusha aho yari ari ejo. Rero uko biri kose nanje numva ndahantu kure cyane, ariko atari cyane rwose, ariko numva ndahantu kure cyane bivanye naho nari ndeje. Icyambere nuko nshaka kuzobona abandi bakiriku benshi mu muziki, nanje narabigizemo uruhara, bizongera. Nizo ndoto mfise cyane, nicyo kintu nifuza kuzokora mu muziki w'u Burundi, hakaboneka ko umwana wo mwibarabara cyangwa umwana wanaho nikora ashobora gukora ikintu kinini cyane gihesha icyubahiro igihugu, kandi kimutunga, igatunga n'umuryango wiwe bivuye mu muziki. Nizo ndoto zanje kuzogira nanje abana mfashije mu mpano zabo z'umuziki. Mufana wese wakiri kuyikengera nuko no musaba guhera no munsi kubireka, kubera ko Imana ihezagirira mu kwizera kwacu. Nakiriku ushigikiwe no munsi, kiriku ubona yuko uno munsi ari haruguru, ubona yuko akora ibintu ukunda, ntiyahoze abikora kandi yahoze ari ngaha. Rero nicyo kintu mva notekerera umufana wa Kiriku. Uyu munsi gwe uno munsi hareka ikintu cyo kwikengera, yumve yuko yorenganaho ari akagera kure cyane.
Yego. Asante sana.